navyakiriye neza ndyohewe, bizomfasha kw'ishure mu kwandika no mu kwiga mu gusubiramwo. Uwo ni umwana umwe mu baba ku mutumba Muyira bariko bahabwa ibikoresho vy'ishure n'ishirahamwe Misede kuri wa 26 Myandagaro. Mu gihe mu mwaka uheze ryari ryafashije 52, uwo mwaka rishitse kuri 76. Abavyeyi babo bana barashima ico gikorwa. Turasimiye iryo sirahamwe ryame riza kudufata mu mugongo gusika aho abo bana bazosika imbere mu byo bifuza bariko bariga. Narirya basanzwe bagirizwa kutarungika abana babo kw'ishure, umuvyeyi w'umusangwa butaka nawe yari yashitse yitwa Ciza Candide ati abana babo basabwa kwiga imbere ya vyose. Ukuri turabahemereza nibige nta bindi buryo bwo kutiga. We turahimiriza uko nyene, nukuri twagerageza n'abanyeshure n'abandi bari bakadufasha. Tinukuri nimudufashe mwe abavyeyi mwe, tinukuri natwe basice muhira nta kandi kaziba. Bamanza gusikira kwikaye, mama rero bakiga, bahezeze kwiga, baca bakora kandi kazi ko muhira bavuye kw'ishuri. Nzitonda Nestor yarongoye ishirahamwe Misede asaba leta gushigikira ico gikorwa kuko gifasha mu iterambere ry'igihugu. Ico gikorwa ahanini ico kigamije nuko twifuza ko iki gikorwa giterera mu mbona kazoza y'igihugu. Uburundi bwifashe muri 2040 n'Uburundi buteye imbere muri 2060. Dukenera ko ico gihe tuza dufise incabwenge zikwiye, ata muntu yabuze agenda ashobora kwiga ngo bivanye nuko yabuze uburyo bwo kwiga canke ibikoresho. Mboneha akaryo ko gusaba cyane aba bavyeyi baba bana baronse nkeje ibikoresho by'ishure kugira ngo baze babizigame babibungabunge kugira ngo bize bibafashe mu kwiteza imbere. Hama ikindi nsaba kandi aba bana baronkeje ibikoresho by'ishure ndabasaba yuko bo bibungabunga kandi bakiga bakitwarika kwiga cyane kugira ngo baze baduhe umwimbo mwiza w'amanota uko nivyo bintu duharanira. Twifuza ko baba bana b'incabwenge. Umukuru wa zone Muyira nawe nyene yasavye abana kubungabunga ivyo bikoresho binasanzwe bizimvye cyane iki gihe. Ibi bikoresho babahaye birazimvye cyane, murabizi ikayi imwe iri ku mafaranga menshi cyane. Ikaramu zenciga, ikaramu ngiyi yagugwa amafaranga 13. Aho yabizimvye yagugwa amafaranga 10, amafaranga 11 kuri librairie Saint Paul. Aho rero impapuro ngeze muri kaminuza irame do papier ijyagirwa hafi 80 nayegura amafaranga 500. Urumva ko atari vuba, mugabo ubu unye impapuro zibiri uzigura 400, hari naho uzigura 500. Urumva ko ubuzima butoroshe. Kirageze rero ibikoresho babahaye mu bibungabunge, nibwo buzima babahaye. Umuntu bakubwira ati kumuha amafaranga umuha ibikoresho. Iyo shirahamwe ryakoze ico gikorwa cyo gutanga amakaye ku ncuro gira kabiri ryatanguye ibikorwa vyayo mu 2024, bisanzwe rikorera kandi mu bisata by'indero, amagara y'abantu n'iterambere cyane rifatiye ku bidukikije.